Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervain Ndirakobuca kuno wa gatandatu yazindutse aja mu gikorwa co gukenya umuceri uri mu matongo ageragerezwa mu bushakashatsi bw'umuceri wimbuka cane mu gihe gito, ubushakashatsi bukorwa n'abashinwa mu kigo kiri muri komine ya Gihanga. Ico kigo kiba catanguye mu mwaka wa 2018 gikorera ubushakashatsi ku mahegitari atarenga 45, ubu kikaba kigeze ku mahegitari arenga 200. Umuceri uva muri ubwo bushakashatsi ukaba ungana n'itoni 10 ku hegitari imwe, mu gihe umuceri wari usanzwe urima mu gihugu c'u Burundi utarenze itoni 5 canke 6 ku hegitari. Haruhande y'ubushakashatsi bukorwa n'ico kigo ku giterwa c'umuceri n'ic'ibigori, ico kigo kirakora kandi ubushakashatsi ku bworozi bw'inkoko, kikaba gitekanye no kwagura urutonde rw'ibiterwa kizogira ku bushakashatsi. Umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca akaba akenguruka cane intererano y'igihugu c'Ubushinwa mu bijanye n'uburimyi. Nkengurukire cyane igihugu c'Ubushinwa ukuntu kibandanya kiba hafi igihugu cyacu c'u Burundi. Nagira kandi nkengurukire by'umwihariko abahinga b'Abashinwa bari ngaha Igihanga. Baramaze kutwereka ibitari bike mu bijanye no kugwiza umwimbu ku giterwa c'umuceri. Ubu naho bariko baradufasha ku bijanye n'igiterwa cy'ikigori. Twumvise yuko igiterwa c'umuceri uno munsi hegitari imwe igeze ku mwimbu ungana n'itoni zirenga 10. Tukumva yuko n'ibigori bariko barakorerako navyo tubishikirira navyo bizorenza amahegitari 10 n'iteka mu gihugu cacu. Tukanakenguruka cane ko banadufashije gushiraho ubwoko bw'umuceri ushobora kurimwa mu ntara za ruguru. Ivyo byose nivyo gushima nivyo gukenguruka. Nagira rero nsabe abarundi bose, abarimyi bose bariko baronka ivyo biterwa babironke, ariko kandi bakurikiza impanuro zose bahabwa n'abahinga barungitswe n'ababahinga b'igihugu c'Ubushinwa. Uko bazokurikiza izo mpanuro zose bazobahaye nico kizotera kigwiza umwimbu, maze dushike kuri rya hangiro rya nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye riduhamagarira twese ko dukura amaboko mu mpuzu kugira umuntu uronke ico ufungura n'umufuko nawo nyene uronka amafaranga. Mamagarire abahinga b'iwacu ko borahura ubwenge kuri aba bahinga b'igihugu c'Ubushinwa kugira ubwo buhinga barahuye bushobore gufasha abarundi mu kugwiza umwimbu. Murumva neza ko bamaze imyaka itari mike muri iki gihugu, ariko uwo kwirimbura neza twebwe nk'abarundi sinibaza neza yuko iyo myaka bamaze ngaho uno munsi tuyirimbuye twosanga arico tumaze kuyikuramo. Umushikiranganji wa mbere aranasaba abahinga muri ico kigo ko ruhande rwo gukora ubushakashatsi ku bijanye n'uburimyi bokora n'ubushakashatsi ku gitungwa c'urukwavu kugira ngo umugambi w'umukuru w'igihugu kuri urwo rwose gokorora inkwavu ushobora kuja mu ngiro neza. Nongere mpamagarire aba bagenzi bacu b'Abashinwa ko bodufasha nk'uko nyen'icubahiro yasabye yuko urugo rwose bwoshiraho ubworozi bw'inkwavu, ko bonadufasha kugira ubwo bworozi bw'inkwavu tubukoze dushobore kuronka ubuhinga kuko zigwira bidatevye. Ivyo navyo nta buhinga bundi atari ubwo buhinga bw'uko dushobora kuzimisha dukoresheje inshinge. Nibaza ko bagiye kubidufasha kubera yuko bamaze kudufasha ibitari bike n'ibindizeye neza ko bagiye kubidufasha. Ikindi nagire nsabe ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, nuko nabwo bwoborohereza mu bintu bimwe bimwe. Hariyo ibijanye n'imiti ikoreshwa muri ibi biterwa batera ngaha. Hariho ibijanye n'ivyo bakoresha bashobora gukura iwabo mu gihugu cabo c'Ubushinwa. Twarumvise intambamye bavuga yuko hari ico bifuza kuzana bagaca bahura n'intambamyi ngo ico nikiremererwa gukoreshwa mu gihugu cacu.
nagira nsabe ko bokoroherezwa n'ico kitaremerwa gukoresha mu gihugu cacu bakizana bagikoresha ku neza yacu muri iyi centre baronka uburenganzira bwo kukizana kugira umwimbu utere wongerekana ejo turonke umusesekara dushora kandi umusesekara none twawushora uzoteza imbere ca gihugu cacu kugira dushike kuri rya hangiro ry'igihugu cifashe mu 2040 eka mbere n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ico kigo rero kikaba gifasha abarimyi b'umuceri bo muri komine ya Gihanga mu kubafasha kumenya ubuhinga bwo kuri mu muceri wimbuka cane hamwe no kubaronsa imbuto. Nubwo biri uko imbuto zitangwa n'ico kigo ngo ziboneka zizimvye cane kuko kilo kimwe kigugwa 22,000 mu gihe ikigo c'imbuto y'umuceri usanzwe urimo mu Burundi gisanzwe kigugwa amahera yababa 2,700 nkuko bimenyeshwa na buramatari w'intara ya Bubanza. Uwo nawe akaba asaba ko ico kigo cokora ibishoboka vyose kugira ngo imbuto iva muri ico kigo iboneka ari imbuto zimbutse.